twebwe icambere tugira kwihangiro General Jules Ndihokubwayo yatwigishije nk'umugwi w'amasipiri yuko mugenzawe agize ikibazo ni nkuko nawe wowe ukigize. Nukuvuga uno munsi hari abantu bagwaye bari mu bitaro, bari mu babohero, bari mu ngorane zitandukanye. Ni nkuko umwe muri twebwe yogira ikibazo kubera ihangiro General Jules Ndihokubwayo yatwigishije umutima w'urukundo, ugufashanya muri byose no gushikigirana. Biravuga ko mwebwe mumaze igihe mutariko murahembaga, nivyo canke barababeshera? Ivyo ayo n'amakuru yo mwibarabara, ibaza ko abari hejuru barabizi, murashobora kubegera bakagira icyo bababwiye. Abakinyi nta ngorane n'imwe dufise, tumeze neza n'uburongozi, ibintu bimeze neza. Nibaza ko nko ku bakinyi cyo twovuga igikorwa gitanguye no munsi, ariko si uvuga ko gizoca gihagarara, izobandanya umunsi berengaha. Ejo murashobora kumva twaduze ruguru cyangwa tukagenda ahandi. Uno munsi si kuvuga ko abantu bagwaye bari ngaha gusa cyangwa bari mu mabohero, bari igihugu cyose. Uno munsi twakoreye ngaha, turashobora kuzoja n'ahandi muri Sirembe. Normalement defete nibisanzwe. Uravye ama historique y'imigwi za Real de Madrid, za Barcelona arigiye zisindwa kandi ibisindo byinshi bisumba n'ivy'iwacu. Mugabo sikuvuga yuko ucuba umugwi nyene udakomeye. Amasipiri iri hajya n'umugwi nyene ukomeye, nk'imigwi yindi nka Vitaro, za Flambeau, pourquoi pas amasipiri. Je ndabona yuko dufise umugwi mwiza vraiment. Seulement defete ni ibintu bisanzwe, ari igihe umukoca woshobora gupanga ibi umugabo rezita ikakiza ukundi. Je muri ganwa ya 24-25 ndabona yuko mfise umugwi mwiza usumbana wa la saison passée, kubera ndavye abakinyi mfise ubu, ndabona yuko peut-être habayemwo akantu nyene defete nibisanzwe, mugabo turafise umugwi mwiza. Imfashanyo ino munsi ariho kubarihira amahera y'ibitaro, ari abantu nyene bagwariye ha kuri Rwakarede, barabuza amahera yo kugira barihe basohoke. Nyakubahwa perezida wacu kwanza ndamushimire, Imana muhe umutima nk'uyu, mwongere n'ibindi kugira afashe n'abandi. Kuri ibi no munsi twabahaye isabuni, umuceri, ibiharage, hamwe n'amahera make yo kubaho, no kubarihira amafagitire y'imiti n'ibindi yo ku bitaro. Kuri zone ya Kamenge uko nka jewe nitwa Bizimana Landry, nkaba nagirizwa kurenga pancarte, bakaba banshiriye amafaranga ngana nk'ibihumbi 50, ariko nkaba nawe bwashobore kuyaronka ngo byihuse, kubera byaca bisaba yuko umuntu acamanuka muri besere. Ariko kubwo umutima w'urukundo General de Brigade ashoboye kuba yadukoreye ikiciza cyo kuza kutugombora, tukaba twagomba tumushimire tumukengurukire, no hanyuma zo harakora ibi byiza nk'ibi umukama n'abahezagire hamwe na groupe amasipiri. Murakoze. Birampaye umugwi w'amasipiri nahora ndawumva ku radio, ndiko ndumviriza inkino gusa, naho ntaronka umwanya munini yacaye nkurikirana iby'umupira kubera umwanya w'akazi, ariko gusa nk'ibiyinye nk'amasipiri ngiye guca bituma ndawiyumvamo gose ko umuntu arinza go kuza mu gasho, biba biryoshe gose kuba uca nawe uje inyuma yiwe ukavuga ati reka nanje nje kuraba, nkanezezwa no kuja kuraba imyimenyerezo canke bakinye, bintera kuraje nanje yo kuza nkavuga ati abantu barafise umutima w'urukundo, niyo mpamvu nanje noza nkabaraba. Murakoze. Nitwa Arsene Bucuti, se batazira Semajira Africa. Ndomwe rero mu bashigikiye no initiative ya General de Brigade Jules Ndihokubwayo nk'umumenyesha makuru, haba kandi n'imvukire mu Kamenge asanzwe ari cicaro c'amasipiri. Nivyo sindi muri club amasipiri, mugabo ndi umunyakamenge, nsanzwe ndi muri komite ya Vitaro FC. Rero natwe nk'abasportif dusanzwe dugana n'amasipiri, iyo bakoze ikorwa ciza nk'iki turagishigikira. Mboneye rero no gukeza club amasipiri ku gikorwa ciza ikoze cyo gufasha abatishoboye, bibereka icigwa n'iyindi migwi. Hama nanje nk'umwe mu bantu barongoye umugwi wa Vitaro nagomba nshimire no initiative
no musi bikoza amasipiri biciye kuri uyu ambasaderi w'u Burundi muri Uganda General de Brigade Jules Ndihokubwayo. Tugasaba n'indi migwi yuko hambavu yuko dutoza amafaranga ku bibuga, tugahamagara abafana tukabakunda bakiriho ku kibuga, bari no mu bibazo nk'ibi byo kuja kwa muganga tukabashigikira, biri mu activité ari sociale. Rero nagomba shigikire kino gikorwa ca General de Brigade Jules Ndihokubwayo nkuko navyemeye ndi muri Tanzania, nabivuga no mu Kiswahili. Nimeta kushukuru General Jules Ndihokubwayo kwa hii kazi nzuri anafanya ya kusaidia watu wa yatima na wagonjwa kwenye hospitali ya Rwakarede na Kamenge. Ifikia hata wa Tanzania kwenye timu tofauti hivi Masipiri Football Club wanafanya, zingine timu ikiwa za Burundi Vitalo, Interstars na zingine za Tanzania, na hizo timu zikiwa zinachangia kwa kusaidia walemavu, kwa kusaidia wa yatima, hata kusaidia wagonjwa. Itasaidia kwenye football. Ni vizuri wa mafans wetu tuwasaidie wakiwa kwa hali nzuri hata kwa hali mbaya. Asante na nimpongeze sana General Jules Ndihokubwayo kwa hii kazi anafanya. Mimi nasema kama mtu wa Kamenge kwenye na yeye ameishi miaka mingi sana, na niwapongeza Masipiri, niwapongeze wa wanasoka wote Burundi. Asante.